Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana ikiganiro gitondo gishasha gihe cyose kiba cyateguwe. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, aho mfise amajambo ngomba gusangira namwe. Aya majambo tuyasoma mu cete cya kabiri Petero yanditse igice cya gatatu umurongo wa 18. Duce dusoma aya majambo ni umurongo umwe, novuga ngo ni umurongo umwe wa nyuma mu ntunge. Hanyuma dusoma avuga ngo, ijambo ry'umuco rivuga ngo ukwitegurira ukugaruka kwa Kristo, ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, no mu kumumenya icubahiro kibe iciwe ubu no gushitsa umunsi utagira iherezo. Amen. Imana yacu nihimbazwe. N'ayo majambo dusomye tugomba gusangira bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amajambo nko tuyabonye ngo yari karavuga bijanye no kwitegurira ukugaruka kwa Kristo. Hanyuma rero aya majambo kandi yavuze ngaha yose singomba yuko kumbura arenza kuyagaruka ko nimwagomba kumenya ibyo yadondaguye byose ngaha muze mu bisome ngaha murabe muzobonamo amajambo atari make, arimo amajambo ngaha ku mirongo 13 avuga ngo ariko none ngo ariko nk'uko yasezeranye tureretse ijuru risha n'isi nsha ibyo ukugororoka kuzobamwo. Ariko aravuga ibijanye no kurereka cyangwa se no kwitegurira kugaruka kwa Kristo. Kumwitegurira naho no kuba maso, no gushishikara kwezwa kugwara intambara nziza yo kwizera. Mugaba amajambo rero numvise mu mutima twosangira muri no minota itari myinshi, n'aya majambo twabonye muri no murongo urangiza rino kete rya kabiri Petero yanditswe na Petero nawe nyene yari ntumwa muri za ntumwa nyene 12 zagendanye na Yesu. Hanyuma rero aravuga ngo mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Umva gukurira mu buntu bwa Yesu Kristo hamwe no kugira ngo no mu kumumenya Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo abiri numva no ganira namwe muri no mwanya muto atari mwanya muremure. Murabona umwana aravuka agakura, hanyuma akiga kuvuga, agahoha, akiga gutambuka, akagenda akura akagera igihe abo umuntu akuze nyine, abo umugabo cyangwa abo umugore, akubaka akabyara nawe akazotinda no gusaza agasaza. Rero umugabo ngaha isuku gukura kuko kuravugwa. Uyu Petero ariko aravuga ingene abantu bakwiye kwitegurira ukugaruka kwa Kristo. Muri uko kwitegurira ukugaruka kwa Kristo rero yavuzemwo mu kurangiza yerekana ko abantu bakwiye gushishikara bakirindiriye bakirorereye ko Yesu Kristo agaruka. Bakwiye gushishikara kuba maso, bakagira bagakura mu Mana mu buntu bwa Yesu Kristo. Bwa kabiri nawe yavuze ngo no mu kumumenya Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ngomba kuvuga yuko umuntu yiteze kugaruka kwa Yesu Kristo akwiye kuba ukuze mu buryo bw'ikemu. Akwiye kuba umuntu novuga ngo adashobora kuzimizwa n'aka canke kariya. Kubera iki? Muri ibi bihe by'iherezo twiteze kugaruka kwa Yesu Kristo, hariho byinshi cyane bizimiza abari mu rugendo ruja mu ijuru, bikabagwisha, bikabakura mu buntu, bikabatwara, bikabasubiza mu isi. Murazi ibintu ze Paulo bakiri mu isi yavuze ukuntu ngo Dema ngo yamutaye ngo akisurira i Tesalonika n'amerwa kwimba inzahabu, ibintu nyene nk'ibyo. Imana yacu nidutabare. Kandi uwo Dema bibonekana ko nawe yari umwe mu bayoboka Yesu Kristo cyangwa se inyigisho za Yesu Kristo zigishijwe na Paulo. Imana yacu nidutabare. Rero ngomba kuvuga ncakarongo ku kintu kijanye no gukura mu buntu bw'Imana
hamwe no mu kumenya Imana yacu nihimbazwe. Hari inyigisho nyinshi zimeze ukuna kuriya, zigisha ibi na biriya, zishimikira kuri iki, wakiraba neza ugasanga ni ikintu novuga ngo kidafise ubugingo, kidafise kuzoshikana abantu. Ugasanga umuntu ntagusiguriye Yesu Kristo, ntagusiguriye ingene wokizwa, ingene woharirwa ibyaha, mbere niyaje kubigusigurira no kugusengera ntanagusengere, muga akakubwira ngo uyu munsi uyu n'uyu ayi muhimbaza ikintu kitarico, mu munsi mukuru uyu, umunsi mukuru uriya. Mugabo ugasanga nubwo butumwa bwonyine afise ubutumwa buvuga ngo muhimbaza umunsi witwa gute kandi uyu munsi nawo ntuba, cyangwa ugasanga akubwira ikindi kintu kijanye n'imigenzo, mugabo ntakwereke agakiza, ntakwereke none mbega ni gute nokizwa, ni gute nokwihana, mbere ntube wonagwara ngo uvuge ngo ndagwaye nsengera. Ugasanga uyu muntu nawe nyine ngira ngo ahubwo niyagwaye ntiyizera nuko Imana yomukiza. Iby'ubushobozi bwa mwemere, iby'ubushobozi bw'Imana, ugasanga ibyo ntacyo bimubwiye. Imana yacu nidutabare. Ariko rero ngaha Petero mu kuvuga ingene dukwiye kubaho twitegura kugaruka kwa Yesu Kristo, yagobetsemwo yuko rero dukwiye gushishikara mu kurindira kugaruka kwa Yesu Kristo. Yemwe bene data, dukwiye gushishikara gukura cyane mu gakiza, gukura cyane mu byizegwa, gukura cyane mu nyigisho z'iyobokamana, tukamenya ukuri guhamye kw'ibyo twizera twemera. Abandi ndabona hano ngo tugaragaze ukwemera kwacu, bagaca bavuga ibihuye n'ibyo bemera, ngira ngo ni novuga mu bijanye na doctrine, ibyo bemera ngira ngo ni muri ubwo buryo kumbure. Rero dukwiye gukura nk'uko umwana akura mu buryo bw'imyaka, akava mu bwana agakura agatinda agasaza. Natwe mu kurindira kugaruka kwa Yesu Kristo dukwiye gukura, tukarondera Imana, tukarondera kwimenya. Ngaho twabonye ngo no mu kumumenya Imana yacu nihimbazwe, tukarondera ubumenyi bwo mu by'Imana, tugasoma ijambo, tugasoma amakomantere biblike y'abantu batazimiye, abantu nabo byahinduriye amateka, abantu nabo byashobotse, abantu bizeye, abantu bashinga intahe y'ukuri. Hanyuma tugasenga cyane, tukuzura mpkemu yera mbere, akaturongora, akatwigisha, akadutahuza n'ibindi umwana w'umuntu adashobora kudutahuza. Imana yacu nihimbazwe. Muri kuno kurindira ukugaruka kwa Yesu Kristo, muri kuno kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo, birashoboka cyane ko umuntu asamara, ugasanga nibyo ashishikaye kurondera inoti, ashishikaye kurondera ubuzima, ashishikaye gusatira, ashishikaye kurondera ubumenyi, kwiga amashuri menshi, akaronka za doktora, akaronka n'andi matitire akomeye akomeye y'amadiplome, za profesora n'izindi kumbure. Ugasanga mbere araronse n'amabanga azezwa ibikorwa kanaka akora kubera ko yize menshi. Ni ukuvuga uyu muntu yateye akura, yateye atera intambwe, yagiye atera intambwe, atera aje imbere mu bijanye no kumenya cyane iby'isi, ingene ikora, ingene bimeze, iby'uburongozi, iby'ubuganga, iby'akahise. Ugasanga ibi bintu yarabinonosoye. Nigeze kumva umunyeshuri nako umudokiteri umwe yavuze ati jewe nize ibi n'ibi, kandi ku isi yose nta kintu na kimwe kibaho kijanye na bino nize ntazi. Niyo haje gishasha ndara ndakimenye. Urumva ko uyu muntu yiyemera muri ico gisata, avuga ati jewe iki naragisomye neza, ndagihera mu mizi, nta gitabo na kimwe wovuga kivuga kuri ano makuru ya bino bintu jewe nize kibaho ku isi ntazi, ntarasoma. Niyo yasohotse bishasha ndafise ingene ndabimenya. Urabona ko ari ubuhinga bwa none. Imana yacu nidutabare. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha, muri iyo minsi irenganye nagize inyota yo kwiga, ndiga ibintu biraho nyine, ndabyiga ndabisoma,
basoma ibitabo biraruhisha, biramena umutwe, amaso akakurya, wajyamo kaburitiro. Aha n'ubu naje nafashe umwanya ku mashini ndasoma ndasubira. Ni ibintu bijanye na leadership kumbure, n'inkozi muri abantu bindi kumbure abasanze banzi barazi kumbure ngira ngo nakurikiranye ibyo nize, mugabo rero numva nkeneye kumenya bya leadership, ibintu nyene nk'ivyo ndavyiga kandi byaramfashije kandi biriko biramfasha. Numva nyene ko n'ubu ntibisoma ibintu nyene nk'ivyo, ibitabo ndarondera, n'ubu niteguye kurondera ibindi. Ariko mugabo nubwo ndiko ndarondera ivyo, ndiko ndabirondera ngo bishishikare kumfasha kumpindura, kuko ni leadership chrétien, ni leadership novuga ngo itaja kure y'iyobokamana, kuko n'ibitabo byinshi soma ni iby'abanditse kuri leadership mu buryo novuga ngo bw'iyobokamana, kuko nari nshatse gukurikirana neza ibijyanye na ministère et leadership. Imana yacu nihimbaza. Ngomba mpave nsoza sindaze nsanga namaze umwanya muremure cyane. None rero birashoboka nawe ko ufise ibindi uri kuritaho kwiga cyane, kandi mu migabo yanjye numva nshaka gusoma cyane, nanjye impamyabushobozi muri iyi ku rwego rwa hariya hejuru no muri iyi rwego rwa hariya hejuru. Ibintu nyine nk'ibyo nkumva nyine no kwiga kabisa, kuko nasanze kutiga kudasoma biragatsindwa. Hariho byinshi tutamenya, tumenyeshwa n'ibitabo byose, ugasanga novuga ngo nka byose biryamye mu bitabo. Ibirenze ibyo tutashobora kuronka mu bitabo ni ibyo twohishurirwa na Mpwemu Yera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gifata ngomba nsozerere hano. None rero tubonye ngo mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo. Ni ijambo rikomeye cyane, mushishikare gukurira muri ubwo buntu bwa Yesu Kristo hamwe no mu kumumenya. Imana yacu nihimbazwe. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro gitondo gishasha, ntukwiye kubaho udafise umwanya ugenewe kurondera kumenya byinshi mu bijyanye n'iyobokamana. Nimba nawe uri mu iyobokamana, ukwiye kugira devoir à domicile, ukwiye kumva ko ufise igipatane cyo gusoma, cyo kwiga, cyo kwikuritiva. Imana yacu nihimbazwe, cyo gusenga, cyo kwinginga Mpwemu Yera ngo agutahuze ibyanditse, hanyuma bikubashishe kubaho witegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Bitabaye uko naho bizokugora kumwitega neza, koko hazoza ibikuzimiza. Ntuzonamenya nuko mbere ahubwo yagiye kugaruka, kubera ibyo kugaruka kwiwe, ibimenyetso biranga kugaruka kwiwe byuzuye mu ijambo ry'Imana. Iruhande y'ibyo Mpwemu Yera nawe arahishura akavugana n'abantu b'Imana yuko igihe kiri hafi. Rero ukwiye guharanira cyane kumenya Imana, kwitahura, kumenya ibyayo, kubitahura no gushishikara gukurira mu buntu bw'Imana. Iruhande yo gukura mu bijyanye n'ubumenyi, mu bijyanye no kuronka amafaranga, abantu baripfuza gutera imbere, bagakora cyane, bagasatira cyane, bakabyuka kare na kare mu gatondo, bakarondera ubuzima, ibintu bigakomera. Ariko mugabo warahabwa ugasanga nta mwanya na muto bafise wo kurondera Imana, wo gusenga Imana, wo kwikuritiva, wo kwiga, wo kugaburira wa muntu w'imbere, wo kugaburira impemu iba muri we. Nano majambo rero nayo nubafise mu mutima, urabe yuko uri kurabikorera ku bino bintu muri kuno kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Ushishikare, ube maso, hanyuma usenge, wige, umenye byinshi, ugira amarecherche, urondere, ugire ubumenyi. Ndari kuvuga ibintu byinshi by'abantu bagiye bakorera kuri kino kintu cyo kurondera kumenya iby'Imana kandi bikagenda neza. Na Daniel cagiye yasenga avuga ngo mpanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba nisonzesha nisize umunyota ngo nirabure mu mutima. Kijya gihe ngo yasenga ngo yari yasomye ibitabo bya Yeremiya, amenya yuko ikinyago barimo i Babuloni Imana yamaze kuvuga neza yuko kitazorenza imyaka 70. Hanyuma kandi kijya gihe ngo burya imyaka 70 ngo yari yakwiye. Avuga ati reka ya myaka yakwiye, none ko kidahira cya kinyago nibiki. Burya ari ibintu bisaba ko umuntu ahaguruka akiga akamenya kugira ngo bikunde bimufashe kuburana, kurekrama amadruwa yiwe. Imana yacu nidutabare. Aho usanga igihe cyo kuba muri ubwo bukene, cyo kuba muri izo ngwara
gifise igihe cashingiwe ugasanga n'igeragezwa rifise igihe ryashingiwe mugabo iyo ntambara ukaguma uyizungurukamo kubera ko utigeze umenya yuko hariho igihe byashingiwe iki nico gihe cyo kubivamwo iki nico gihe cyo kubirengana mugabo ugasanga wewe bibereyeho nk'aho umengo ntangurane ntiyarageze urigumiyemo nana amajambo rero n'amagwara hova muri menshi nshoboye kuvuga nizere ko babikurikiranye hari ikintu ukuyemwo kijanye nuko ukwiye guharanira cyane gukurira mu buntu bw'Imana mu mbabazi z'Imana hamwe no mu kumenya Imana n'ivy'Imana kugira ngo umenye ibyo ukwiye kwitondera mu buryo bwimbitse n'ibyo ukwiye kubahiriza mu buryo bwimbitse. Dusenga Imana Mwami Yesu tugushimye kubwa n'amajambo twumvise umuntu wese ayumvise akavuze ngo Mana nsanze narasamaye murasoma ibindi muranitaho ibindi Facebook na WhatsApp ndayiraba za YouTube n'ahandi ndajayo ariko ibintu bijanye na runo rugendo ndimwo ibintu bijanye no gukura mu buryo bw'imkemo na byimye kibanza ahubwo nsanze naribwe nsanze naranyazwe nsanze narasamaye uyu muntu avuze ngo rero Mana ntabara mbabarira ngwiza ko imbabazi ndagomba kwemezwa nawe uyu muntu tumugirira neza ibisiga mushoboze kugenda muri no jambo mwese najyaho gera Kristo Yesu n'ukusabye tuvyizeye amen.